14 nicaye muhira nta kazi mbize abana n'abanyeshuri bariko bariga n'ibikoresho kugira babironke n'indibana yacanye ubu turiko twicaye ngaho niyo myaka yose nukuri ribarebe nuko mworeba mukadutunganiriza umuvugizi ari ngaho sinzi ico gihe babumviriza yuko iyo forode ariko aragirizwa uwo munsi ndagije Imana pesa niho yarari ko yoba yagiye iyo forode yivuga. Aya n'amarira y'umukenyezi wo mu ntara ya Kayanza avuga ko umugabo wiwe ngo yapfunzwe arenganijwe kandi ngo yakiriwe imyaka myinshi cyane azomara mu ibohero, ariko rero arasaba bamwe mu bavugizi b'inzego z'igihugu mu kiganiro bari batunganije kubamenyesha makuru no kubanyagihugu mu ntara ya Kayanza kugira ngo bamufashe umunega wiwe afungurwe kuko ngo ibibazo afise ni byinshi. Reka rero twumvirize n'abandi banyagihugu basaba ko ubutungane bwo kwikubita agashi bugakora neza ibibazo bafise byaba iby'amatongo canke n'ibindi imanza zabo ngo zikaja ziracibwa neza. Reka tubumvirize. Nitwa Soteri Nyandwi wo muri komine Muruta ku musozi wa Myugariro. Mbisi ibibazo bibiri. Mbisi ikibazo nutura umuvugizi w'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kubyerekeye ibarabara riva mu irango rikagenda icamazi rikorwa tutaronse inama rikadusitagurira amazu twayubatse mu mategeko kandi dushingiwe imambo n'abatwara. Jewe mbisi imyaka 85 iryo barabara ry'icamazi ryapimwe mbona ntawe uvuga ko yaritangiye umuzibukiro. None ibiterwa twateye ku iryo barabara amakawa imikaritusi ingagari ibyatsi byo kugaburira amavoka ibi byose birandurwa atagitabara. Abandi abo yagendekeranije ko akabaha ngo amafaranga ijana ngo ku giti cy'umukaratusi nta nama irakorwa n'imwe. Jewe numva ngo iryo barabara si n'irya leta ngo ni iry'umugwizatunga yitwa Ndori. None uwo Ndori ko ari umugwizatunga yagwijije itunga twebwe abanyagihugu ko twumva ngo turi abarundi uburundi bugizwe na twebwe abarundi, leta y'uburundi igizwe na twebwe abanyagihugu. None ibyacu bigende atakibaza. Mbega yemwe abashinzwe kuraba ibintu bigenda birarenganywa mwaroye. Ikibazo cyumvikanye barakubishira kibazo cya kabiri. Ikindi kibazo kigira kabiri ni ikibazo ntura umushikiranganje w'ubutungane. Nukuri sentare yacu y'intango ya Muruta ega yarabujijwe yuko igenderwa ngo abanyagihugu tuyipfiriyemo tumenye ibyo ari byo. Umukuru wa sentare y'intango ya Muruta ugenda ufise urubanza watsinze kandi rwatanguye no gukurikizwa akakubarira ngo nushinga urundi rugira kabiri ku buryo arondera inyungu ziwe kugira ngo twese bace baronka urwitwazo rwo kuvuga ngo warushinze bitari mu mategeko kandi ubitegetswe nawe. None gaye jewe mvuye ntariye ku ntoranwa ya data kandi narayitsindiye kandi urubanza rwaratanguye gukurikizwa. Nako nyakubahwa umuhanuzi wa Buramatari atakoze yaragiye aranyakira ikete hariya uri sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza. Mbe n'ubushikiranganje ku itariki 10 z'ukwa gatanu
muri uyu mwaka nyene bwaraje ahantu bita kuri Musumba hariya ku Munka, narabyiganiye baranshikiriza hije perezida w'iyo sentare nkuru y'igihugu ngo akosore ibyo bintu, yaranse kubinkosore. Mbega none abo bacamanza uko ari babiri batanze iki mu Burundi? Abandi batokura mu makosa bo basubirire kanyakuba vendarosi bya data uwo mujije niwe azoritorana. Nitwa Uwimana Esperance, abamba muri komine Kabarore ku mutumba wa Mutanda. Jamvise ikibazo c'umugwizatunga yitwa Ndagijimana Twese. Uwo mugwizatunga umugabo wanje yarafise ahantu yarasanzwe akorera. Amaze kuhakorera mu buryo bwo gucukura ubutare, iki kibanza yagihawe na sosiyete yacukura ubutare icukura ubutare aho nyene yitwa Komebo. Uwo Bisa Ndagijimana asharaza atera umugabo wanje amusanga mu ako kazi. Amaze kumusanga mu ako kazi akakamuteramwo, yahavuye amwomora, aramukuramwo mu ako kazi aravamwo. Umugabo wanje amaze komogwa yarituye ubutungane, araja kwa musitanteri, yaraje kwa kosi wa musitanteri wa buramatari, yaraje kwa buramatari nawe aramwitura. Aho hose bagenda bamwumviriza ibyo bamutunganirije, bamugwizatunga akarahira akarenga. Sinzi Imana yacanye imugeza ku muvugizi w'umukuru w'igihugu uwo ari ngaho no munsi. Uwo muvugizi nawe ikintu yamuhana yamubwiye ati reka ndakurondera abajejwe sosiyete bari bagutunganiriza. Abajejwe sosiyete yaramurondereye baramutunganiriza birahera. Amaze gutunganirizwa icaduteye agahinda ino cyo kimbaje no munsi nuko amaze kuva gutunganirizwa yaciye akomeza buravuza. Yaratelefone na buramatari ubwa mbere aragenda amubwira ati nubwo watunganirijwe ntabwo ubusaba gukora aho hantu Ndagijimana Bisa ntimudakoranye ntibikunda. N'ubundi umugabo wanje arataha aravuga ati niko natunganijwe ndiko ndazirike. Yarasubira amutuma kubugira kabiri, n'umuntu uraza wemeye ibyo nakubariye acamubwira ati genda murondere abantu babahanure. Bamaze kubahanura mu byumvikane ingene muzokorana. Abo bantu Bisa nterabazanye barabijamwo umugabo wanje n'ubundi biranga. Aravuga njanza mureke nje mu kazi hamwe n'abandi mu kazi, uzoheza utatubivuga ndi mu kazi mugo ntitubivuga ndi nyuma y'akazi waranyirukanye. Ivyo birangiye yaratumwe ko muri documentation iramwumviriza, arasigura akarengane ariko aragirirwa, baramwumviriza baramurikura arataha. Amaze gutaha ntivyagarukiye ngaho, buramatari yamutelefone mu gatondo isafari igira gatatu. Amaze kumutelefona yitavye iyo telefone ya buramatari, ageze kwa buramatari yamubwiye cyo ko naguhanika nka kuvyemera, wavuze yuko ushaka kwitura umukuru w'igihugu, ubu nagenda kure ko ndi cisho rya perezida ngaha mu ntara. Yaciye amufasha ubwo nyene bacamuriza imodoka bacamujana mu gasho ka komisariya. Aho amaze kugera mu gasho ka komisariya yabajijwe ku bijanye ngo na audio yari yasohoye, arabibasigurira. Ariko umuprokireri yari ahari umugore ico gihe we yazamubwira ati zana amasezerano mwasezanye na sosiyete originale, nawe akamubwira ati genda guha fotokopi nta originale ndaguha. Nawe acamubwira ati ko wase kuzana iyo originale reka ndakwereka ico ngiye kugukorera. Nta kindi yamukoreye, iminsi 5 yaramushikanye mu bohero rya Mpimba. Aho iryo bohero rya Mpimba kugeza n'uno munsi ari hakiri. Ejo bundi umugabo wanje aravuga ati none jewe ndiko ndarengana nziriki ibintu byanje mu gihe bizwe. Burya bagezeyo baciye amwagiriza ngo yakoze fraude y'ubutare. Umugabo wanje baramwomoye muri ico kibanza yakoreramo, aramara umwaka urenga yicaye. Ico gihe cyose nta muntu yigeze aza kumufasha ngo wewe warakoze fraude. Mugihe ahebahengereye ari wagiye kwitura ubutungane, atari bari kubaritura ubutungane, baca bageraho bamwagirize ngo yakoze itoni ya fraude y'ubutare. Iyo toni wakora muri iki gihugu Burundi n'uwikiro kimwe n'ubundi mugende bure bajyamye mu mpinga mugo agakora itoni y'ubutare akayitwara akayijana ntibamufate. Aho hantu yakora ikanza yakoreramo carimo abapolisi bari bahashize bajejwe ibyo bintu, bahakurikirana ijoro n'umurango, niho barara niho birirwa. We mugihe yahakorera agaca yitahira atigera arara aho hantu. Ibyo bintu byose ejo bundi sentare yo mu Kayanza yaramanutse igiye kumwumviriza mu gihe yaramaze amezi 10 baramwumvirije gusa batarigira mucira urubanza. Yagiye kumucira sentare yamanutse igiye kumucira urubanza rw'ikubiriraho ku itariki 16 za kuno kwezi nyene. Bacamucira urubanza rw'ikubiriraho, bacamwagiriza icaha ngo cyo kwararaza, bamwagiriza ngo n'icaha c'iterabwoba, ngo nico kudandaza ngo ubutare ngo ataburenganzira bifitiye. Mu gihe ivyo byaha ico caha cyo kudandaza ubutare yakoreha ubusha na sosiyete n'ubu amasezerano arayafise. Ubwo iyo sosiyete yamuhaye
uruhusha yamwereka haja n'ubwo bucare muri sedera ico nasaba rero nuko nasaba yuko twotunganirizwa ivyo bintu sentare buciye imyaka 5 ibintu yagira aca ngo n'imyaka amajana 2 sinzi ko muri igihugu c'ubundi hari umuntu yo bamara imyaka amajana 2 akiri kw'isabo yo kungo mu biro b'imyaka amajana 2 yose ico sabu uwo muryango mfise nari mfise abana narisanzwe ndetse umugabo yari yaratoye ndafise abana twabyaranye ubu mfise umuryango w'abantu 14 nicaye muhira nta kazi mfise abana n'abanyeshuri bariko bariga n'ibikoresho kugira babironke n'intivana yacanye ubu turiko twicaye ngaho niyo myaka yose nukuri ribarebe nuko mworeba mukadutunganiriza umuvugizi ari ngaho sinzi ico gihe babumviriza yuko iyo forode ariko aragirizwa uwo munsi ndagije imana pesa niho yarari ko yoba yagiye iyo forode yivuga mu gihe hari amajwi menshi ubonagije imana pesa yigamba avuga ati muri iki gihugu c'uburundi ntakunishije umuntu nta muntu yomukurayo urakoze urasaba ko mutunganiriza nukuri abana banje bariko baragoreka ubusa nabo ndetse ariko baragoreka ubusa sinzi ko leta yokwemera abana bakaja kwagara urakoze. Aha rero abavugizi batandukanye barishuye ku bibazo bitari bike vy'abanyagihugu mbere n'abamenyeshamakuru reka nabo mwumvirize inyishu batanze. Jana mukenguruka hariho umwenegihugu yabajije ikibazo c'ibarabara ca mw'itongo ryiwiwe aho mbere yavuze yuko hariho umugwizatunga yitwa Ndori ariko acisha iryo barabara rero mu bushikiranganji twebwe ntaryo tuzi ko riko ricishwa n'umugwizatunga wo ngaha mu Kayanza ubushikiranganji buzoza tuvugane n'abajejwe intwaro aha mu Kayanza twumve idonido ivyerekeye iryo barabara hanyuma uwo mwenegihugu atunganirizwe nk'uko yavuze yuko bamuha umuzibukiro wo ku mukaratusi amafaranga 100 turabe itegeko riraba ivyerekeye imizibukiro hanyuma atunganirizwe murakoze. Umwenegihugu nyene yabajije ibijanye na sentare ya Muruta bitagende ngo abaho ubushikiranganje bw'ubutungane ngo ntibayigendera bisubiza ibuti imanza ubushikiranganje bw'ubutungane ico kibazo murakiye. Yego uyu mwenegihugu Soteri Nyangi yabajije ikibazo yashikirije mbese ingorane afise ko yaburanye urubanza ararutsinda none kugera kuri ino saha atarashikirizwa ico yatsindiye akavuga ko ubu intambamyi yo gushirwa mu ngiro y'urwo rubanza ari umukuru wa sentare. Ikibazo rero cishirwa mu ngiro y'urubanza koko kirabwa n'isentare iba yararuciye mu masentare mu bijanye n'amatongo isentare ruciye ica irurungikira isentare y'intango yaho iryo tongo riri. Amakenga uyu mwenegihugu yashikirije yuko iyi sentare ya Muruta itagenderwa twayumvise twayakiriye mu minsi mikeyi nk'uko ubugenduzi bukuru bw'ubutungane busanzwe bubikora buri mwaka bukagendera amasentare runaka reka n'iyi sentare tuzoce tuyishira ku rutonde rw'izizogenderwa turabe ivyo bibazo bitandukanye yadushikirije. Kijanye n'urwo rubanza rwiwe nabwo sentare y'intango itamutunganirije arashobora guca yitura sentare nkuru y'igihugu. Abonye sentare nkuru y'igihugu nayo itamutunganirije nk'uko yamaze kubishikiriza yoheza akitura ubushikiranganji bw'ubutungane. Abo bantu babajije ibibazo bace baza ikiganiro giheze duhanahane amanimero twige idonido ibibazo vyawe murakoze. Injigwa umwaka w'ubutungane yashimye yuko ubutungane buko baragenda neza ariko aratera ivyatsi abantu bamwe na bamwe baborabuza abandi ku bibazo batashoboye kwishurira muri ico kibanza bahavuye rero batanga amanimero yabo ya telefone mbere n'abafise ivyo bibazo barabandika kugira ngo bazobafashe kubitorera umuti.